uko urumva umunyagihugu arabuze ahagurikiye arabuze ahagura ifana kwibeyi ya leta mugabo ngavuga ngo hariho urukatasi ngo deje yatanze rukuja gukora iki minisitiri yatanze itegeko rukatasi gwa deje rusubira kumara iki reka hano niwaje mu nama ngwaje kuvugira abadandaza n'inzoga za Brarudi atani kaze yo bafise byukuri abo bantu bakenya nibemere baje ku murongo w'abandi kuko ikibazo nasanze mu ntara ya Rumonge hari akagwi katemera ingingo ya buramatari hari akagwi katemera ingingo ya buramatari kandi honorable bakazi vuga none ko mu Rumonge buramatari aserukira umukuru w'igihugu ni Leonard murafise undi buramatari ko bimeze uko rero n'ingingo yafashe yaravyoroheje reka nanje ntume biguma yari yabasispanze navuga ati ko byagenze uko batanakwemera vuga bose cubafuta nazo gose badandaza inzoga babeho nk'abandi basituye baramupinga kandi bakagenda barigamba nanje jonjeje gukomeza inzego nta muntu nzokomeza nta muntu numwe nzopfa nkomeje jewe nzokomeza inzego atakiri buramatare zo bayitwa Leonard hanyuma ashaja kubunga urundi muga akiri buramatari aserukanye n'isho mukuru w'igihugu oya kweli nico cyatumye wana shaka mfata nijya ngingi idasanzwe vuga ati yaranaborohereje muce mbandanya mu mupinga hama muca muyoboka nde ifoka intari twagwa nk'izindi